Inyuma ya Hakuruno w'Imana habere igitero c'abagizi ba nabi ku mutumba wa Buringa uri muri komine ya Gihanga. Ico naco kiho cahitanye abantu 9 n'abantu 5 bakomeretse, hongera habomogwa n'ingoro y'umugambwe CNDD-FDD iraho nyene ku mutumba wa Buringa. Umushikanganje wa mbere wa leta y'u Burundi Jevendera ko buca yakonije kuno wa kabiri ku mugwa murwa Gihanga abajejwe intwaro n'umutekano no kwivuna abansi bo mu ntara za Bubanza, Bujumbura na Cibitoke bakaba ariko barabira hamwe ingingo zofatwa kugira ngo umutekano ukomezwe mu karere k'ishamba rya Rukoko n'uruzi Rusizi kagizwe n'amakomine ya Mutimbuzi, Gihanga, Buganda na Rugombo. Kurarega ku kibazo gikorera twese ni kibazo kijanye n'umutekano. Umutekano nk'uko twese tubizi bikarara mu Uganda ibacura. Uwo mutekano umaze imisi uhungabana, warahungabanye mu Gatumba, imbere yo guhungabana mu Gatumba warahungabanye i Buringa, mu nyuma uhungabana mu Gatumba, none no kuri umunsi w'Imana wasubiye guhungabana i Buringa. Ni ukuvuga rero yuko kamwe gahara mu Uganda ntibacura, ni ukuvuga yuko hari n'ibitotsi. Uno munsi rero twakoraniye ngaha nk'abari mu rwego rw'umutekano, kimwe twita umugwi wo guhagararira amahoro n'umutekano urimo abantu bose. Twese ko turi ngaha, turazi neza ko umutekano atari uw'abasirikare, ko umutekano atari uw'abapolisi, umutekano atari uw'abajejwe intwaro, umutekano n'uwa twese abenegihugu, twese atanumwe avuyemo. Uno munsi rero dukoraniye ngaha kugira turabe iryo bitotsi byose, kuko ndazi ko ngaha amakuru tuyafise. Ayo makuru yose dufise ngaha rero tuyahanahane tugenda dushirako n'inyishu kugira dutore inyishu y'ikibazo. Ibimaze iminsi bidushikira ejo ntibizosubire kudushikira. Abo bahungabanya turabazi, bamwe n'abana bacu, abandi n'abo tuvukana, abandi n'abavyara bacu. Iyo rero ikibondo canke uwo tuvukana yagiye mu guhungabanya amahoro n'umutekano, uwo tumucira ivomo tumuharira ivomo, kuko abariko arondera kudusubiza mu ihumbi tuzi neza iyo twavuye. Ntitwifuza gusubira iyo twavuye, twifuza kuja muri bwa Burundi bwifashe bw'ibihumbi 2040 kandi buteye imbere mu 2060. Twifuza kuja ku kivi tuduze umwimbu, turonke ivyo dufungura, turonke n'ivyo dushora hanze. Inyishu rero z'ivyo bibazo rero tuzifise twese ngaha. Ufise iki canke kiri gishobora gufasha amahoro n'umutekano kugira tuyabandanye tuyabungabunga, wese aze kugishikiriza n'umutima wiwe wose atawanja wangura. Inyuma y'iyo nama umuvugizi w'umushikanganje wa mbere Moise Nkurunziza akaba yamesheje ko ingingo zitari nke zashoboye gushikwako kugira ngo bene gihugu muri ayo makomine babandanye babaho batekaniwe. Nyakubahwa umushikanganje wa mbere wa leta y'u Burundi yaje kugirisha inama abajejwe intwaro umutekano n'abene gihugu bahurukiye muri Rwarunane kubungabunga amahoro n'umutekano rurikwamo na bose, komite mixte de sécurité bo mu ntara za Bujumbura, Cibitoke na Bubanza. Nyakubahwa umushikanganje wa mbere yahaye ijambo abari muri iyo nama kugira ngo rero bicare ico kibazo maze haheze hatogwe umuti urama. Nyakubahwa umushikanganje wa mbere wa leta y'u Burundi ahejeje kumviriza interano z'abana bariya, ahejeje kubona n'utunenge twoba twarahabaye, yahavuye bafata ingingo
zigamije kugarukana amahoro, ingingo zigamije kubungabunga amahoro n'umutekano mu makomine ya Mutimbuzi, Gihanga, Buganda na Rugombo. Izo ngingo zizogira ikimazi kandi ko amahoro n'umutekano agiye kugaruka muri ayo makomine muri kano karere gahana urubibe na ishamba ryimeza rya Rukoko n'uruzi Rusizi.